kwishikira ngaha uyu munsi nyenicubahiro mukuru w'igihugu ni ikimenyetso gikomeye cyo gushira mu ngiro ibyo mwemereye abenegihugu ko murajwe ishinga n'imigambi ibashikana ku iterambere rirama. Kuvyerekeye igisata c'amagara y'abantu, igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 aho mwimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi, twibutse abari hano n'abarundi bose mwaratangarije abenegihugu ko umutahe ukomeye ushikana ku iterambere rirama ari amagara meza. Nico gituma mwaciye mukomeza ingingo nziza yo kuvura ku buntu abana batararenza imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka, mwongera mwuhira ingingo yo kuvuza ku buntu abakukuruke bakoreye ibisata vya leta. Kugira izo ngingo zije mu ngiro, mwaciye mutanguza umugambi wuko ikomine yose igira ibitaro vya komine, aho akaba ari mu ntumbero yo kwegereza amavuriro n'ibitaro abenegihugu kugira ntibagende urugendo rurerure barondera umuganga iyo bakitswe n'amagara. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwese muri hano shengero, kuva hatewe igikumu ku masezerano hagati y'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu n'ishirahamwe Village Health Works, turashima ibikorwa vyaranguwe n'iri shirahamwe mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 klinike Kigutu itanguye gukora, abenegihugu barayihurumbiye kubera ubufasha baharonka, gushikaho Kigutu iba rurangiranwa, iraratwa, mbere hari abagwayi bava mu zindi ntara no mu bindi bihugu baza kwivuza ngaha. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 haciye hatangura ngaha Kigutu umugambi wo kuvura indwara ziturutse ku gufungura nabi, bagiye barabivuga ariko reka ndabisubiremwo. Mbere aho Kigutu iruhande y'ubuvuzi hacatunganywa n'uturi mashure two gutanga ubumenyi kuri abo bafise uwo mutwaro mu ntumbero yo kubigisha kwitunganiriza ingene bafungura neza basubiye mu mihani wabo. Iruhande yo kuvurira muri klinike, turashima ko bahavuye basanga abagwayi mu mihana iwabo, bamaze kubidushikiriza bakabavurirayo na cane cane abagwaye indwara zo mu mutwe. Turi vyabona rero kandi turashinga intahe ko ishirahamwe Village Health Works rishigikiye ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'amagara y'abantu uva mu mwaka w'ibihumbi 2021 ugashika mu mwaka w'ibihumbi 2027, nawo ukabukomoka ku mugambi w'iterambere rirama riva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibi bigaragarira mu bikorwa vyo guteza imbere amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo, kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi, indwara zo mu mutwe, no kuvura canke gupfufahaza indwara z'ibiza n'izindi ndwara nyinshi. Twihweje ibisata n'ibikoresho biri muri ibi bitaro nk'igororero ry'amakonyero, igisata cyo kuvura abakenyezi bibungenze, igisata cyo kuvura amaso, igisata cyo kuvura abana, igisata cyo gukora abantu, igisata cyo kubundikira inzoya zavutse zitageze n'ibindi. Ibi bitaro bigiye gupfunyira urugendo abagwayi bo mu karere Amakamba, Rumonge na Bururi bahora barungikwa mu bitaro by'Ibujumbura
mu gihe mu bitaro by'uburere basanze borungikwa mu bitaro bikuru. Iruhande y'ibi bisata baciye bashiramwo igisata cyo gukarihiriza ubwenge abakozi. Aha rero tugasaba abarongoye ibi bitaro ko mu minsi iri imbere twoganira ingene abaganga bo mu bitaro by'uburere boza baraza gukarisha ubwenge ngaha Ikigutu. Twabonye ibitaro biragutse, ikibanza ni kinini, twabonye ko hari ibikoresho bitaraboneka, ariko mwatwijeje ko biri mu nzira. Tukaba tubasaba kandi yuko mwokongereza n'abaganga. Turavye ibitaro uko bingana, bikeneye abaganga benshi, kandi mushiremwo cyane n'abarya abaganga babinonosoye cyane, kandi turavyizeye ko bizokunda kuko twabonye ko mufise abagenzi benshi bazobashigikira muri ico gikorwa. Turabateye intege rero mubandanye mushigikira igikorwa ciza mwatanguye cyo guteza imbere amagara y'abarundi. Kubitwerekeye turemeye icese ko mu vyo ubushoboye ubushikiranganji bujeje kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buzoshigikira ibi bitaro. Na kare twari dusanzwe tunakorana neza, kuzoba ari ugusiga umwiza.